Gushika kuri uyu wa kane iryo bohero rikuru rya Bururi riri mu bwinjiriro bw'igisagara c'iyo ntara ririmwo abanyororo barenga gato 470 nk'uko isoko ryacu ribivuga. Ni mu gihe iryo bohero ricubakwa ryari rigenewe kwakira abanyororo 250 gusa. Kubera ubwinshi bwabo, bamwe mu banyororo barara bahagaze mu gihe bagenzi babo baba baryamye nk'uko bivugwa n'uyu munyororo. Kuvuga ibohero rya Bururi ritoya cane riba ryakira abantu 250 kugira ngo umuntu wese ashobore kuronka aharyama. Ubu tugeze kuri 480, aho 450 abagore ntibarimwo. Nk'abagore umenga ni nko 35, n'ikibazo kubera ugira vyame umwe arahagarara mu kuvugana amasaha ahagarara nawe ukaryama nawe agahagarara, nuko nyene tubayeho nyene vyayangaye. Kubw'ayo makuru nyene atangwa n'abanyororo bo muri iryo bohero ngo ivyumba bararamwo biratandukanye. Icitwa ko kirimwo abanyororo bake naho nyene badashobora kuryama kirimwo 30. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga, ingaruka ziriko ziribonekeza. Aho ni mu gihe kubera uburyamo butameze neza harimwo no gufungura nabi, bamwe mu banyororo ngo birashika bakaza barafatwa n'ibintu vyo kwikubita hasi. Ingaruka ntizoshobora kubura, nawe urara uhagaze udashonje ukagira ingaruka. Ushobora kubona umuntu yituye hasi nyene kubera nyene aba yamerewe nabi, yagize inzara, uburyamo bumeze nabi, ibintu vyo mwigereza ubu vyarabaye nabi cane, tumerewe fosana. Muri kino gihe rero basaba abajejwe ivy'amabohero kugira ico bakoze mu gutorera inyishu ico kibazo. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka umuyobozi w'iryo bohero rya Bururi kugira agire ico abivuzeko.